Bakunzi ba Impano TV, ba bosi bacu, bantu bacu, turabaramukije cyane, turabakunda cyane, niyo mpamvu tubipfuriza amahoro, imigisha n'imihezagiro biva ku Mana mushobora byose, ngo abane namwe mwese mu banyu no mu byanyu. Rero nk'umuryango wa Impano TV MD turabakunda, murabizi, muraba agaciro kuri twebwe, mudahari ntiduhari, ntituriho. Niyo mpamvu turabaha agaciro cyane kuko muri abantu bacu, turabakunda murabizi. Rero kugira tubeho nuko muba mwabigizemo uruhara, niyo mpamvu mvuga nti umuntu ataragira subscribe ariko agakurikirana ibiganiro byacu, turamusaba yuko yobikora akabikora pe abikuye ku mutima, kuko umuntu agizwe n'abantu, murabizi namwe. Rero kudukurikirana nuko muja kuri YouTube mukandikamwo ngo Impano TV MD nkuko mubibona kuri screen nabishizeho. Iyi ni channel, muraja kuri YouTube yacu mukavyandika, kuri YouTube mukavyandika Impano TV MD mukaca mutubona. Ikibiranga ni iriya logo mubonamo irimo M, irimo na Impano TV na Equateur, nico kizobabwira ko ari channel yacu. Rero nkuko mubizi muri abantu bacu, twaherukana tubaha amakuru y'umuririmbyi yigenga ku giti ciwe. Twarababwiye yuko icani cibereyeho ni ugushira ku mugaragaro ibikorwa na cane cane by'abaririmbyi bafise impano yo kuririmba, ariko nkuko twabonye gospel ari department novuga ati ititaweho n'abantu benshi, niyo mpamvu twaciye twifokasinga cyane kuri gospel. Uri umuririmbyi, uri muri korale, dukurikirane, tugushirire, tuguhuze n'abakunzi bawe, tuguhuze n'inshuti n'abagenzi bakunda ibintu byanyu, bakunda creation zanyu nk'abaririmbyi. Ivyo rero turabikora, turabigukorera nkuko tubikorera n'abandi. Rero kudushigikira ni support, uragenda ukandikamwo Impano TV MD kuri YouTube bakabikwereka, ukagira subscribe, ukabyona nagariya mukazogera, kugira ngo ibiganiro byose tuzoza turashirako ucubona notification. Turabakunda cyane rero. Uno musi rero tugarutse tubafitiye bishasha, kandi tubahoranira bishasha, ibintu tubikurikiranira hagufi, tubafitiye ibintu bishasha. Uno musi tuje tubabwira kuri korale nshasha, kuri korale nta tutari twabwavuge ko ngo tuvuge ivyayo. Rero nkuko tuzahora tubikora kugira ngo tubamenyekanisha n'inshuti zanyu, ni vyiza yuko babamenya neza. Ico nzohora nkora ni recherche, nkamenya korale. Iyo korale ndababwira amateka yayo makeya, ndababwira indirimbo zabo zakunzwe. Nzogerageza nifashishije ubushakashatsi. Uno musi rero n'abatindiye ndabazaniye korali novuga ati iri celebre, yamenywe n'abantu benshi, izwi mu Burundi, mu Rwanda, no mu karere, mbere no ku isi yose. Iyo korale ni yihe? Amateka yayo na yahe? Ngiye kubacira mu ncamake murayimenya. Ati iyo korale rero ni yihe? Ni korale Ubugingo Busha, Ubugingo Busha Choir. Ni korale abantu benshi mukunda, ndabizi, vise n'ivyemeza. Ni korale abantu benshi mukunda. None iyo korale muri make nk'umuntu yayimenye, nkagerageza nkinjira mu bushakashatsi, ni korale yahe? Ikoreraho ibikorwa vyayo kuri he shengero? Mu makuru nagerageje kubatohoreza, ni korale ikorera mu Rwanda, kandi ni korale yo mw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi.
ishengero isengerako ni ishengero riri neza na neza ahantu bitwa Isamuduha muri Kanombe. Ni korale wumva muri make amakuru yayo murayimenye, location aho ibiri, aho muyibariza ni korale Mpimbaza-Mana y'Abadiventiste b'umunsi w'indwi bo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, kandi ikorera Isamuduha ku rusengero rwaho rw'Isamuduha muri Kanombe mu karere ka Kicukiro. Urumva ivyo birahagije. Mbega iyo korale yatanguye ryari? Korale ngerageje gutohoza amakuru nisunze abo baba barayitanguje, ni korale bivugwa ko yatangujwe neza na neza mu 1999. Urumva ni korale sabana bazi ivyo barimo, kuko iyo haba batazi ivyo barimo baba barahagaritse. Kuva mu 1999 niho korale yatangura. Urumva yuko irakuze pe, kandi ihagaze ku bwanyu, nihataba ku bwanyu korale iyo kuva 1999 ntibe kibandanya. Turabakunda cyane rero ko mushigikira ibikorwa, impano z'abaririmbyi n'ubutumwa bashikiriza. Iyindi point nababwira ko mbega nize ndirimbo zabo zakunzwe, harimo abaririmbyi benshi mwagiye muza murakunda murabazi, buri wese afise uwo yombwira mu ba mentioning muri comments, kaza kuhareba mbega nuwe muririmbyi uzi wo mu bugingo bushya, nuwe ukunda, nuwe ukunda gukurikirana. Ndazimara hari murabazi muni beje. Indi point ngiye kubabwira ko ni mbega nize ndirimbo zabo zakunzwe. Indirimbo zabo zakunzwe ni nyinshi, ni nyinshi cyane. Indirimbo zabo zakunzwe ntiwoziharura ngo uzimare, kuko ni korale bitwa ngo ni korale navuga ati ni nka prophetic choir. Ni indirimbo iririmba ibintu by'ubuhanuzi cyane, nica benshi bayikundira. Indirimbo iririmba ibintu by'ubuhanuzi cyane, bagiye baturirimbira indirimbo nyinshi zikomeye zigisha z'ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza. Mbega nizihe ndirimbo zabo zagiye ziza zirakundwa? Nkuko ndabikurikiranira hafi, kuvuga ngo indirimbo yarakunzwe nuko iba irabwa cyane kuri YouTube. Iya mbere nkuko mubibona nabidogije ngaha kuri screen, urabona iyi ndirimbo Abatasi. Iyi ndirimbo Abatasi ni indirimbo cyane yakunzwe. Iyi ndirimbo Abatasi, iyi ndirimbo yarakunzwe ku rugero rusumba izindi ndirimbo zabo zose nziza bakoze. Indirimbo Abatasi murayizi, muzatuma abatasi baperereza mu gihugu cy'Ikanani, abatasi bagarukana inkuru y'uko icyo gihugu gitinyitse, n'igihugu ubwacyo n'ikimisozi kandi abantu baho ni banini cyane, n'abagabo bateye ubwoba kandi baduhindishije umushitsi. Umva nanjye ko nikoze mu gahogo, ndakunda kuririmba. Iyo ndirimbo yaramenyekanye cyane, iri mu ndirimbo zakunzwe cyane, no kuvuga ifise views 600,000. Mbega mama views ijyawe ririmwo, views yawe irimwo? Niya bitarimwo simbira kuri YouTube wandikemo ubugingo busha, ubasupporting, subscribe na like na comment, binashobotse uyihe n'abandi babimenye. Ni indirimbo iryoshe, basohoye indirimbo ziryoshe cyane. Iya kabiri yakunzwe kurusha izindi ni iyi ndirimbo Vision 2020, imaze imyaka 4 bayisohoye mu gihe cya coronavirus. Ni indirimbo yakunzwe cyane kandi yarimo ibintu byiza, bivuga ati ibihe twari twiteze ibihe by'uburyohe, ariko sibyo siko byagenze. Twari twiteze ibihe by'iterambere, ariko siko byagenze. Ni indirimbo yagira izirakundwa cyane, nayo murabona yuko imaze kugira views 537 n'abandi barenga. Iya gatatu urabona ngo kizaba ubusa, nayo urabona ni nziza, yarakunzwe cyane. Iyindi nayo urabona ni Kubicu, n'izindi bagiye basohora, bafite indirimbo nyinshi. Mbona Icumbi rya Kecuye, Turibasha n'izindi. Abenshi mwagiye muza murayimenyera ku ndirimbo za kera zivuga umutwaro, ndambiwe guhora ndi mu icumbi n'izindi. Ufise amatsiko acaja kuri YouTube aca ayibona. None
uno munsi rero ni igiki gishasha kivugwa iwabo. Murabona ngaha kuri screen ivyo mfise. Murabona ngaha kuri screen hari indirimbo muriko murabona ko handitseko coming soon. Iyo ari coming soon rero ni ikintu kiba citeguye, ni event bigiye kuba. Iyi coming soon nivyo ngiye kubabwira ivyabo vy'uyu munsi. Umunsi nivyo baduhishiye, nivyo ngiye guherahereza ko nerekana igikorwa cabo gishasha bagiye gushira ahabona, hanyuma turangize na topic y'uno munsi. Mbega ni igikorwa kivuga gute? Uravye kuri screen urabona handitse Azazeli. None iyo ndirimbo Azazeli ivuga iki? Kumengo nabo badusubije muri Bibiliya bashatse kutubwira iki? Reka tuje mubanze muyirabe. Iyo live, iyo coming soon mubanze muyirabe. Yesu mwami akababera umukiza, bazaba bari mu mahoro, bari muri Yerusalemu, nibwo Satani azababoshe atakibona. Okay, ngira ngo igikorwa mwakibonye. Indirimbo ni Azazeli. Korale yanyu ni korale ubugingo busha. None muyibonye gute? Muyakiriye gute? Ngira ngo mwayumviye ni Azazeli ngo gihe ngo iyo myaka ngo izobishize. Nanje hari amajambo nagenza ndumvamo. Ngo ni ho Satani ngo azobaboshwe ngo atagifise ngo umuntu ashuka n'umwe. Adashoboye kugwisha umuntu. Badusubije muri Bibiliya n'amateka akomeye cyane. Ubwo rero umuntu nk'umuhinga acasimbira muri Bibiliya akareba Azazeli akandikamwo, mbega Azazeli ni avugwa hehe? Ibintu nk'ivyo ugasanga ni ibintu biryoshe. Agasimbira akaraba kumviriza akabona ati Azazeli bimuvugwa ko niki, Satani azobaboshwe mu gihe nk'iki. Nababwiye uko ari korale y'ubuhanuzi itujana mu buhanuzi ikatwinjiza mu mateka ya Bibiliya, ikakwicarika muri Bibiliya neza ukiga biciye mu ndirimbo, ariko bariko bararirimba Bibiliya. Rero mwabonye ni Azazeli. Korale n'ubugingo busha izosohoka, indirimbo izosohoka ejo, igikorwa cabo kizosohoka. Murabona yuko handitseko ati Sabbath 14 September 2024. Nukuvuga ni nejo isaha 6 z'igitondo mu masaha yino mu Rwanda no mu Burundi. Kuri GMT muca mureba, nk'abari muri Amerika n'ahandi muca bona aho igikorwa kizosohokera, amasaha yo hiyo muba muri aho igihe kizoba kiri. Ariko ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda azoba ari 6 z'igitondo. Rero ndabatumira abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe kuri ubugingo busha kwaya. Nanje ndabakunda kuko n'abanyempano. Nk'umuntu rero akunda abanyempano ntiworeka ubugingo busha. Nanje ndabakunda, mujeko rero mubikore. Mujeko mubikore, mube muragira subscribe hakiri kare, mubashigikire cyane. N'abantu bacu turabakunda. Ejo rendez-vous ni 6:30 kandi kuzobibona canke ngo muyibone nuko uba wigiriye wabukiza hakiri kare ukagira subscribe, kajako notification cyo 6:30 zizobigize turum uzobibona ati ubugingo busha ya korale yacu idashizeko igikorwa, hanyuma mukirabe. Nukuri pe, ntimumpemukire muri abantu banje, ndabizi murabikora. Nabasabye kumpa support, mwarabikoze. Niyo mpamvu rero ndabasaba mukore support yo gushigikira ubugingo busha. Mwabaye ba subscribers mubona bariko bagera mu 32,300 n'abandi barenga, haranira nawe yuko subscribe yawe yobamwo. Twifuza n'imiburiburi abantu bashika mu 100 birenga, 100 birenga, kandi turi kumwe namwe. Birashoboka kabisa, nta kidashoboka. Iyo abantu bunze ubumwe birashoboka. None nk'igihe twokwisanga nk'ejo bagize abasubscribers 100,000, niyo munezero kuri twese. Mubikore rero twihesha icubahiro. Telefone ko twagiriwe amahirwe tukaba tuzifise,
nta muntu ubura umukire, nta muntu rero w'umukire cyangwa w'umutunzi agira umutima mubi, agira inzigo, oya. Mubikore rero twiheshe icyubahiro, je narabikoze ubwanje murabibona n'akazogera kari muri noir, bisigura ngo ejo Sizeri ni rendez-vous bazaba bayimpaye, indirimbo bazaba bayimpaye ndayibone, ngira n'indirimbo zabo nyinshi, ariko ntumbwire ngo ndayikurungikire kuri WhatsApp, ahubwo ja kuri channel uyirabe, ubashigikire bafate mu mugongo. Rero muri abantu banje, muri abantu bacu, turabakunda nange muradukunda. Nashaka nibutse abatarakora subscribe kuri channel yacu Impano TV MD, mubikore, mubikundishe n'abandi, mugire partage, kandi narababwiye duheruka no gushiraho nimero mwoza muraduhamagara ko umuntu akorare yabikeneye yuko tuvuga ivyayo, tuyihuza n'abakunzi bayo canke tukihuza n'inshuti zishasha. Twarabibabwiye mushobora kuduhamagara muri description, haba harimo nimero mwotubona ko canke email. Ikindi gishasha kandi nashaka ndababwire, twaruguruje na page yacu ya Facebook yiri zina nyene Impano TV MD. Mwewe udukurikirana nawe wakoze subscribe kandi wifuza ko ibikoko byacu bitera bije imbere, woja no kuri Facebook naho kadukurikirana ibikoko tuba twashize ngaha kuri Facebook, naho tuza turabishiraho. Rero ivyo byose kugira ngo bize bikunde kandi bishike bije mu bikorwa, nuko bigiramo uruhara rwanje ndaruhejeje. Nkuno munsi topic yari ubugingo busha kwaya. Abataragira subscribe, you are welcome. Mugire subscribe, mubateze imbere, kandi Azazeli indirimbo ejo ndabatumiriye. Jeho nk'umuntu acengetera akagera kure, mfise amajambo menshi ndayizi ko n'ubuhanuzi bukomeye cyane, mfise byinshi rero ndayizi ko. Rero mukomeze kugira inuze, mukomeze kugira amatsiko, nejo muze muyumvize Azazeli izibashimisha cyane. Ariko iziriko zirahari, ndabifurije kumviriza indirimbo Abatasi, ndabifurije kumviriza indirimbo ya Vision 2020, Icumbi rya Kecuye, Turatsirura n'izindi kuko bafise album nyinshi. Naho nogeza umunsi twari twawuhariye ubugingo busha kwaya. Turabakunda korale yacu, kandi nejo tuzoyiraba, n'abantu banje bankurikirana bazobaraba. Ndabizi n'abantu batica umugambi, n'abantu batantenguha mu rurimi rw'ikinyarwanda, n'abantu batampemukira, n'abantu batantetereza. Rero turabakunda abantu bacu beza. Ku badivantiste aho bari hose turabifurije isabato nziza. Ariko n'abandi mudukurikirana mutari abadivantiste, tubifurije kugira ibihe byiza. Ndabakunda mwese nta kuvangura. Imana ibishimire kandi ikomeze kubahezagira. Rendez-vous nejo Sizeri twirebera Azazeli indirimbo y'ubugingo busha nshasha. Tubibutsa duti abataragira subscribe kabisa, mubikore twihesha agaciro kandi twihesha icubahiro, ntacyo byo batwara, kandi turabizi yuko muri abantu beza. Mwebwe mwabikoze, Imana ibahezagire. Namwe mugiye kubikora, Imana ibaha umugisha cyane kandi ibahezagire. Nawe ugiye kugira partage kuko ibiganiro byacu bishike kure, turagukunda cyane kandi nawe uri w'agaciro. Imana iguha umugisha cyane. Banyempano, makorare, bana muririmba ku giti cyanyu, nimero mwaduhamagara kugira ngo tubahuze n'inshuti zanyu, ni akamenyetso ko guteranya 251 61 790 955. Ndayishiramwe muri description y'iki kiganiro, muraza kwibonamwo. Tubahuza n'inshuti zanyu, kandi ko abantu bagenda baza barakurikirana ko babimenya ati kumbi korale yabaho, n'indirimbo zanyu bakazikurikirana. Rero mugira ibihe byiza, mukomeze kuba amahoro. Imana ibiteho kandi ibitwararike mu byanyu no mu banyu. Ciao ciao.